iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu. Uyu mwaka tugiye kubageza korera makuru biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tugiye kugaruka n'ubundi ku muryango w'igihangange General Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu apfungiwe mw'ibohero rya Ngozi. Murano makuru tugiye kugaruka kuri vyinshi kumfu z'abavukanyi biwe benshi bivuga ko iyo baranazigizemwo uruhara. Icababaje benshi cyane ni vyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2014 aho nyina wa General Bunyoni yarasiwe kumuhana iwe mu Kanyosha araheza acikanira mu bitaro. Nongaho mu gihe abaryango bashaka gukurikirana icyabatwaye umuvyeyi General Alain Guillaume Bunyoni yoba yishe ko ikibazo bokimurekera ariko nta cyakurikiye yigumiye mu gacerere. Murano makuru kandi turaza no kugaruka ku rupfu rwa mukuru wiwe Rodrigue Bunyoni. Uyu we bivugwa ko yahunze igihugu ariko Alain Guillaume Bunyoni agatuma abaje kumwica ari iyo yari mu mahanga. Ese ico gihugu co yarimo naco nikihe vyose ukaza kuvyumviriza. Muri ruhuhuma umwaka wa 2017 Lydia Nibogora umugenzi udasanzwe wa Alain Guillaume Bunyoni na Yasente Bunyoni yarakuwe aho yakorera kuri Regideso aja kwicirwa mu Kanyosha. Uyu Lydia yishwe nyuma y'imisi mike habaye hagatosi mu migenderanire yabe na Yasente Bunyoni. Igihe yafatwa ku murango umufasha wa Lydia we avuga ko yiherewe ubutumwa na Yasente ko umukenyezi wiwe yajanye mu ngeso mbi n'abandi bagabo. Iboneka ko kwari ukuyovya umugabo. Umugore amaze gupfa umugabo yabwiwe ko ataco abuza zoronka uyundi mugore. Urupfu rwa Lydia Nibogora narwo ntirwigeze rutohozwa vy'ukuri kandi umushikiranganje w'umutekano yari umugenzi w'umuhisi ico gihe akaba ari General Alain Guillaume Bunyoni. Ni byinshi tugiye kugaruka ko murano makuru turaza no kugaruka kandi ku rupfu rwa mushiki wa Alain Guillaume Bunyoni Chantal Hatungimana. Uyu we akaba yarishwe mu mwaka w'ibihumbi 2021. Fyonda sabone canke subscribe kuri hoteli wa Fyonda ko kugira ngo utojucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Muhaye kaze murano makuru. Inzankano zo muri politike ziratangaje ngo n'abavukana ntizibasiga. N'abavukanyi gikuru na kirumuna basangiye abavyeyi bose baragwanye nk'intwazangabo za FDD bose barabaye mu nzego z'umutekano z'u Burundi bambaye amapete ahambaye kandi barajejwe amabanga akomeye mu gihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 umwe yashigikiye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza undi araciyamiriza. Umwe yarahamye mwene wabo kugeza no mu mahanga iyo yahungiye. Umwe yahavuye yitaba Imana mu mahanga. Intumwa za mwene wabo zitegura kwiba ikiziga bituma ahambwa ijoro ngo nticibwe. Abo bombi ni General de Police Alain Guillaume Bunyoni na General de Brigade Rodrigue Bunyoni. Tugiye kugaruka ku rupfu rwa Rodrigue Bunyoni. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 abavukanyi Rodrigue na Alain Guillaume Bunyoni baratandukanijwe n'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Rodrigue Bunyoni yarazwi nk'umuntu w'intungane yanka akarenganyo n'amanyanga. Ni nayo mpamvu atashikikiye ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro aho President Nkurunziza yihagira ikiringo ca gatatu. Alain Guillaume Bunyoni we azwi nk'umuntu ahamiye cyane amatungo. Avugwa mu vyo guhonyora agateka ka muntu no kurundarundanya amatungo. Yavuzwe no mu madosiye menshi cyane yo kunyonora amatungo y'igihugu. Mu mwaka wa 2015 Alain Guillaume Bunyoni ari mu bashigikiye ikiringo ca gatatu no mu bahohoteye bikomeye abanyagihugu batemeye ico kiringo. Rodrigue Bunyoni yahungiye mu gihugu cy'u Buganda amaze kubona ko ubuzima bwe bubangamiwe cyane nk'intwazangabo yahoze muri FDD itemera ikiringo ca gatatu. Mu buhungiro ntiyigeze yoroherwa kuko intumwa za murumuna we zaguma zirungikwa gucunga ivyo arimwo. Muri gitugutu umwaka wa 2015 General de Brigade Rodrigue Bunyoni yasizwe ko umutahe mpuzamakungu kugira afatwe arungikwe mu Burundi.
Mw'ijoro ryo kw'igenekerezo ya 24 rishira igenekerezo ya 25 Munyonyo umwaka wa 2015, General de Brigade Rodrigue Bunyoni yaritavye Imana i Kampala mu Buganda ahitanywe n'ingwara. Inyuma y'urwo rupfu, intumwa za Bunyoni zaragerageje kwiba ikiziga ca Rodrigue Bunyoni ngo bakijane i Bujumbura. Ariko ico gihe inshuti n'abagenzi ba Rodrigue Bunyoni bahavuye bafata ingingo yo kumushingura bugorovye kugira ngo uwo mugambi mubi Alain Guillaume Bunyoni yari afise ntushoboke. Nuko General de Brigade Rodrigue Bunyoni aruhukiye mu itongo ry'abapfuye Kampala mu gihugu c'Ubuganda. Nyuma y'urwo rupfu, umuryango wa Rodrigue Bunyoni wabandanije kubaho ucunzwe cane na maneko na bamaneko ba Generali Alain Guillaume Bunyoni. Naho Alain Guillaume Bunyoni ari igihangange gikomeye mu nzego z'umutekano kuva mu mwaka wa 2005, hari impfu zitangaje ziraba mu muryango wiwe. Igitangaje kurusha n'ingene izo mpfu zagizwe akamizwe n'ingoma, nta n'amatohoza yigeze zikorwa ko ibiheza bikavyara ibihuha vyinshi. Ku mugoroba w'igenekerezo ya 11 Kigarama umwaka wa 2014 isaha 12:30 z'umugoroba, abantu batazwi bitwaje ibigwanisho barateye urugo rw'umuvyeyi wa General Bunyoni mu Kanyosha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Umuvyeyi yarakomeretse ico gihe ahava aracikana ageze kwa muganga. Ntawigeze atahura ico abo bantu barondera kugira baje gutera umutamakazi gutyo. Inyuma yaho n'amatohoza nyezina yakozwe ngo abakozi barabamenyekane. Urwo rupfu rwaranatangaje benshi kubera ubundi uwo mutamakazi yakorana na abapolisi bamucungera. Kuva ico gihe ibihuha ni vyinshi kubijanye n'urwo rupfu. Ku mugoroba wo kw'igenekerezo ya 17 Ruhuhuma umwaka wa 2017, Lydia Nibogora, umukozi w'ishirahamwe Regideso yari amaze imyaka ari umugenzi mpampe urugo rwa General Bunyoni, yaragandaguwe bunyamaswa. Ikiziga ciwe gitabwa mu Kanyosha aho bita kwa Sebatutsi. Lydia Nibogora yari amaze imyaka atonda imisi yose ku mugoroba gusenga muhira kwa Bunyoni. Rimwe na rimwe yajanwa ku kazi n'imodoka za Bunyoni, ku buryo benshi batabizi bamufata nka mushiki wa Bunyoni. Ubushuti bwa Bunyoni na Lydia bwari bukomeye cyane, nk'uko kandi bwari budasanzwe hagati ya Lydia Nibogora na Hyacinthe Bunyoni. Igandagurwa rya Lydia Nibogora ryabaye mu gihe hari haciye iminsi mike Lydia Nibogora avuga ko atacumvikana neza na Hyacinthe Bunyoni, umutambukanyi wa Alain Guillaume Bunyoni. Hoba hari ibitameze neza, Hyacinthe yamwikeka ko. Aho Lydia apfiriye, umuryango wa Bunyoni ntiwamuherekeje kandi ntiwitavye ikigandaro, ahubwo Hyacinthe Bunyoni yanatelefoniye umugabo w'umuhisi ambwira ko ataco bitwaye azoronka uwundi mugore. Ku murango w'inyuruzwa rya Lydia Nibogora naho umupfasoni Hyacinthe Bunyoni yari yatelefonye uwo mugabo ambwira ko tamugore agira kubera yibereye kurenga ibigo n'abandi bagabo. Ako kanya yamwambika iryo bara, niho nyene Lydia Nibogora yarahejeje kunyuruzwa n'imodoka y'abantu bamusanze ku kazi bamujanye nk'abagenzi, ariko aca atorwa ari ikiziga. Amatohoza yakozwe na rimwe mu mashirahamwe aranira agateka kazina muntu Focode yerekana ko umuryango wa Bunyoni ufise ibintu bikomeye uzi kwigandagurwa rya Lydia Nibogora, no ngaho nta matohoza yakurikiye. Hari mu gatondo ko kw'igenekerezo ya 27 Nyakanga umwaka wa 2021, aho umupfasoni Chantal Hatungimana mushiki wa General Bunyoni yagandaguwe mu Carama mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. N'umuntu yamucucaguye amasase mu gihe ariko yitegurira kuja ku mirimo mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu, aho yari umuyobozi ajejwe gutahukana impunzi. Chantal Hatungimana yishwe mu gihe hari haciye iminsi mike cyane avuye kuramutsa umuryango usigwa na General de Brigade Rodrigue Bunyoni i Kampala mu Buganda. Urupfu rwiwe rukaba rwarabaye akamizwe n'ingoma nk'izindi mpfu zitangaje zabaye mu muryango wa Bunyoni. Ngo byaratangaje benshi cyane ingene mu gihugu haraswa mushiki w'umushikiranganje wa mbere, bikaba bisanzwe cyane nk'izindi mpfu zose.
abarwanira kurongora igihugu barwanira ikintu ciza kubera baharanira guteza imbere igihugu no kugiha intwaro nziza kugira ivyiyumviro bidasa birasanzwe kandi abiyumvira ingene igihugu cotwarwa bakwiriye kubahiriza bose ngo rero birababaje kubona politike igera ku rugero rwo kwankanisha abavukanye abaryango ababanyi n'abagenzi birababaje kubona utiyumvira kumwe n'utwara yitwa umwansi w'igihugu kugeraho umutegetsi yita mukuru we umwansi w'igihugu akamuhama bigeze hiyo. Perezida Evariste Ndayishimiye ati uzokore ikindi cyaha cyose ariko uzosibe icyaha cyo kumena amaraso. Ndawukengurukiye we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya ico nkwibutsa ufyonde sabone canke subscribe kuri hotel wafyenda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza kandi ano makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo nabo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu Burundi yoba ayavugwa mu gisata cy'umutekano politike imigenderanire n'andi makungu ubutungane agateka kazi na muntu n'ayandi yose ni Umuhuza TV Imana ibahezagire.